Kaze mu kiganiro intwaro nziza. Uko umwaka utashe buri wa gatandatu w'ukwezi k'umunani hama hahimbaza umunsi mukuru wahariwe amakomine. Uyu munsi mukuru rero ukaba watanguye guhimbazwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu mwaka wa 2013 aho abavuka komine bose bishikira mu makomini wabo kugira ngo bayage iterambere rya komine yabo bongere basangire ku mwimbu. Muri kino kiganiro cacu rero tukaba tuza kurabira hamwe ingene ibirori vyo guhimbaza uwo munsi vyagenze, habaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yari yifatanije n'abavuka komine yiwe ya Giheta, ndetse naho umushikiranganje w'intwaro mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yari muri komine yiwe ya Bukinanyana. Mu ijambo ry'uwo munsi rero nyiri cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yarasiguriye abavuka komine intumbero y'uwo munsi mukuru usanzwe ufatwa nk'udasanzwe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu munsi ntusanzwe ku makomine yose y'igihugu cacu kuko turiko turagaruka ku muzi w'ibanga ry'igihugu cacu. Kuki cari carishe igihugu cacu kwabaye ubutibanga ry'igihugu. Mu bisanzwe umuntu abaye indongozi aba abaye uwa mbere mu bangana kuko atorwa mu bene gihugu bakamushira hejuru kugira abaje imbere. Muga ntiba bavuze ngo wewe ni wewe utugenderako. Twebwe rero ingorane twagize mu gihugu cacu kuva abakoroni baje badukurako iryo banga ry'igihugu, ingene igihugu kirongorwa. Ubu dushaka kurongora igihugu nk'abazungu, n'abazungu bafise imico yabo. Murazi ko mu Kirundi baca umugani ngo ingeso y'urugo ntiyubaka urundi. Murumva yuko tutogendera ku mico yabo tudasangiye ibanga n'akaranga ngo biheze bigende neza. Twebwe rero mu Burundi turiko turagaruka aho twicara hamwe kugira ngo tube turayaga. Kera rimwe mu mwaka wasanga abenegihugu bahurira ibwami ku munsi mukuru w'umuganuro. Waba ari umunsi wo guhezagira imbuto, waba ari umunsi wo kurya umwaka, umwami agatanga umwaka. Byumvikana yuko mu Burundi wari umuryango umwe, wari umuryango w'abarundi. Hanyuma rero iyo ariwe batoye ngo umurongozi wabo nico gituma bacakwita se Barundi. Ako koko nubungira ngo turacakagendera mugabe ingorane nuko mu minsi yahera bakwita se Barundi mu gatawitwara nk'umunyamahanga mu Barundi. Igatari kibazo. None abarundi bari kuryana gute hari indongozi yaho? Uno munsi umurundi akoze ikibi wese duteza kumuhana. None rero nene iki gihe ni igihe cy'ubuca kwibukanya ingene dukwiye kubaho mu ibanga ry'Uburundi. Burya igihugu kitagira ibanga nta gihugu kiba kirimo. Igihugu cyubakira ku mico yacu. Twebwe rero mu Uburundi cyari igihugu cyifashe. Ariko ndabibabwira urwaruka rwacu ntiruze dukurire aho twakuriye twe twakuriye mu bintu abakoroni baramaze kuvyonona. Mugabo dushaka ko abana bacu bakura biyumva bumva ko ari abarundi. Murazi igihugu gushikaho haba abarundi badashaka kwitwa abarundi. Umurundi akavuga ngo je ndogenda nkora ikiba abarundi nce niyirukira mu kindi gihugu kandi ashitsaga cyari intungane muri ico gihugu. Muramaze kumva abarundi umubwiye ngo n'umwene gihugu aca kwanye. Mwarumvise umuntu ushaka kugira ngo umwene gihugu akara. Ibyo byose byerekana ko badusambuye. Uburundi ibanga ryacu ndababwire mwagwaruka mwaruka no munsi.
ibanga ry'igihugu rya mbere nuko igihugu cy'u Burundi twibona nk'uko turi mu muryango umwe twese twunze ubumwe. Ntagiye uzobahenda je nama ngira amatohoza kuri aba kera imbere y'umuzo w'abakoroni ibi batubwira ngo abahutu n'abatutsi n'abatwa ntivyabaho. Abarundi batandukanira ku myuga gusa, barakora imyuga inyuranye bakavuga bati bariya n'abacuzi, bariya n'ababumvyi, bariya hari n'abari bateze kudandaza mbere. Ega mu Burundi baradandaza abakoroni bataraza ahari uwava bihari. None umunyu twawukura he? Ntitwawukura ibubizi ugira twawugura amahera. Twarashora ibyo twebwe mu Burundi dufise, tugashora ibijumbu, tugashora ivyuma. Ega mu Burundi twari dufise amahinguriro y'ivyuma abazungu bataraza, tukabishora. Urumva hariho n'abadandaza. Mu Burundi icambere ubumwe bwacu bwatwari twunzwe ubwa mbere ni Imana. Abarundi iyi Mana dusenga uno munsi niyo twaje dusenga kuva imyaka. Igihe abazungu baza bavuga ngo baje kutugira abantu, bo bari bazi ko muri Afrika turi nk'ibikoko. Muga mu Burundi nico gihugu ca mbere cyari mu buntu, kubera twarubaha Imana, tukubaha, tukavuga tuti umuntu ni ikiremwa cy'Imana nta n'umwe yamuremye. Kandi Imana twari tuzi yuko ni inyene dusenga, kuko twari tuzi ko atawikorako atamuri. Hari umuntu yarumvise igishusho c'Imana nta Burundi. Kugira umenye ko abantu basenga Imana nyinshi, murabaza ishuri ngo niyo Mana yacu, ubundi akagira ngo intama niyo Mana yacu. Hari ibintu bitangaje cyane. Kusanga twe twasenga Imana ya Aburahimu, Imana ya Yakobo, Imana ya Isahaki. Abarundi bari bazi yuko Imana ari rurema, ari itanga inka n'ibibondo. Nico gituma bubaha umuntu agatera akazina muntu. Iyo Mana rero twese twasenga turi Abarundi niyo ya mbere yatungiye ubumwe, kuko duca tugira icyo dutinya. Uravuga uti je ninakora ikibi Imana irampana. Abarundi bari bazi Imana bakamenya na Setani, kuko Setani twayitaguba babigata mbese ngo yahuye na guba. Urumva yuko uko gusenga Imana imwe ubumwe bwacu bwose bwahurira hamwe, kuko amaso yacu yaraba hamwe, ntitwarangaguzwa. Ngira ngo benshi barabizi yuko mu Mana za Mugera ariho n'umwami yambariza Imana. Terekana yuko hariho ikimenyetso gikomeye Uburundi ibanga twari dufise ariko ryakungira ubumwe. Mugabo tumaze kugururira Setani rero ikiraza duca mu mice. Setani ni nyamucamwe imice. Muze murabe umuntu, hariho umuntu ashika ahantu hakaba akanyamuneza, ugasanga inkuru iciye umunoni. Ahari ubumwe Setani niho igwana, ikiyatuzanamwo imice. Haraboneka abagezwa na Setani baza kuducamwo imice, ngo waba ngo ntacyo mupfana, ngo aba ntacyo mupfana. Jewe nabajije abavuga ngo ubwoko mu Burundi, muze murabe hajya hakurya mu gihugu cya Kongo, abafurero bavuga igifurero, ababembe bavuga ikibembe, abavira bavuga ikivira, abakasayi bavuga ikikasayi. Ugenda hajya hakurya muri Tanzania, umuha avuga igiha, umuhangaza avuga igihangaza, umucaga avuga igicaga, umuruguru avuga ikiruguru. None ko twumvise ko atabwoko butagira ururimi bwabwo, murumva ko atarurimi rutagira ubwoko buruvuga. None ko mu Burundi bategetse ko dufise ubwoko butatu: Abahutu, Abatutsi, Abatwa. Nimumbwire ururimi rw'igitwa ruvuga ngwiki, nimumbwire ururimi rw'igihutu ruvuga ngwiki, ururimi rw'igitutsi ruvuga ngwiki. Ivyo byose kwari kugira ngo baduce nk'amacakubiri. Mugabo twari tugiye ubumwe n'Imana ubwa mbere. Setani nyamucamwo ruca ruraza ruducamwo imice kugira tujyane cya gihugu cyacu gice gifutane. Icyakabiri cyari gikungiye ubumwe igihugu. Twe dusangiye igihugu, turabarundi, dusangiye igihugu cy'u Burundi. Kandi ndagenda ndababwira igihugu cy'u Burundi
ni igihugu cy'isezerano imana yasezeraniye abarundi ntiyagisezeraniye abanyamahanga yagisezeraniye abarundi nicyo gituma umunyamahanga cyo kukigundamwo urafise uburenganzira bwo kukigwanira kuko ubuzima bwawe buba bugiye ubuze igihugu ubuzima buba bugiye nicyo gituma igihugu cy'uburundi amatongo yose y'uburundi y'abarundi nta n'umwe yashobora kubura itongo kuko umugani uhaciye ukamubwira uti singira agatongo yacavuga ati hajyambo natawuhaba genda wowe urime hagera mu bisanzwe amatongo yavuga ati jesi gwanje no munsi umurongozi ashaka kubaza kw'itongo ivyabaye ivyo kera ivyo bizanwe n'abazungu nibo bavuze ngo igarurire igihugu mu bigire rwanyu hanyuma igihugu kibure iyo kija niyo kiva murazi leta idashobora kubaka ishuri mwe murazi icari co komine nk'ubu ikagira umugambi wo kubaka nk'uruntu runini rusaba nk'hegitari 10 komine kahabura ibi byose rero nivyazanwe igihugu cyaratungira ubumwe kuko cyari rwacu ryari itunga rusange ryacu umurongozi nawe akaba ajeje gutunganya ivy'igihugu icya gatatu cyari kitungiye ubumwe n'abarundi twebwe nyene ibanga ryacu rero imico akaranga ururimi twebwe nyene abarundi twari kunze ubumwe twarakundana ndababwira hamwe urukundo rw'abakera bwoga rukuno munsi twebwe rero mu Burundi abarundi barakundana cyane umuntu yagize ibyago yahuye na guhuba inka ziwe inkuba ikazikubita nayo inkuba yakubita imwe wazibona yaguhaye zibiri abarundi barafatana mu nda ntibashobora kwemera umuntu abapfana warakenya utanguye kubaka inzu bose bacu batonda kuyubaka nta muntu yubaka inzu mu migezo y'ikirundi mugabo n'ubu biriko biraza utanguye kubaka inzu uzibona uguha agafuko k'isima uzibona uguhaye agaferabeto ngo ndaguhaye ibeni y'amabuye bijya rero n'ibyo byaranga abakera nta muntu n'umwe yiyubakana inzu ese twabibandanye uko nyene byoba ari byiza cyane na nyakubahwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere usangira umutekano aho yari yifadikanije nabo basangiye komine ya Bukinanyana mu ijambo ryiwe yarabashimiye ku ntambwe bagezeko mu iterambere hamwe rero mu ndero nagira rero ndabashimira ndabakengurukire cyane kuri ibyo byose baranguye nongera ndabatera intege no kuri iyi migambi yose badushikirije bafise imbere yawe mu byo bagiye kurangura ariko muri ibyo baranguye nagira ndabasabe mwebwe mwese mukoraniye ngaha mu ntiza amashi yanyu tubanze tubakengurukire cyane kuri iki kibanza baraye bagejeje ko indero muri komine yacu ya Bukinanyana nongera ndabasaba yuko aka karyo bageze ko iyi ntambwe bageze ko nahubwo yobisemo yo gutera tubandanya kugira by'ukuri indero muri komine yacu ya Bukinanyana yongera igira kanovera nk'uko yamye kera nkakengurukira cyane abo bose bafashije duhereye ku nama irongoye komine tugahera kuri musitanteri abarongoye indero muri komine abadirekteri abarezi bose ndabakengurukira cyane ku izina ry'abanyavuka komine bose kuri riteka baraye bahesheje ikomine yacu ya Bukinanyana ndabasabira ku Mana mushobora byose ngo ibandanye baje imbere ibongerereza ubwenge kugira by'ukuri urugwaruka ruri imbere yacu urugwaruka ruvuka muri komine ejo nago ruzokwamwa ivyamwa vyiza bizotuma ikomine yacu ibandanya itereje imbere nk'umuzinga ikintu nagire nkenguruke cyane nivyo nyakubahwa musitanteri yavuze bagiye kurangura ko bazoguma bitwararika cyane amakoperative y'abene gihugu ikintu gikorwa gikomeye cyane kubera yuko intumbero yanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye muri wa mugambi turi kumwe twese birashoboka nuko twese tuja hamwe tugafatana mu nda tugafatana ukuboko hanyuma uvuze icyo ashoboye agakwega uwundi ntagire usigara inyuma twese tugende twese turi kumwe kuko hajya iyo umuntu afise ibyo afungura ubundi atabyafise
navyo ni umutekano muke. Ni umutekano muke kubera yuko iyo ubifise wenyine abandi bakurara ku mugono kugira nabo baronke icyo bafungura. Ni byiza rero yuko twese dushigikirana tugafatana mu nda tukagenda twese turi kumwe kugira twese wa munwa uronke icyo ufungura hama n'umufuko nawo uronka amafaranga. Aha rero ndateye intege cyane inama ya komine kugira izokwame hafi musitanteri n'abamufasha bose kugira by'ukuri abenegihugu bose bitabire aya makoperative. Nagira kandi ntera intege abarongoye komine kubijanye n'ijambo bashikirije kubijanye no gushigikirana. Yatanze akarorero k'urugwaruka ruba ruri ku mashuri. Basogokuru baciye umugani mu Kirundi bati uwanka gakura abaga umutavu. Kuwanka gakura rero abaga umutavu, urugwaruka twose turushigikire. Uwabuza amakaye tumenye ko yabuza amakaye. Hanyuma twe Imana yahezagiye natwe tubafate mu mugongo ayo makaye aboneke. Azoba ari umukozi uri kuraca. Uwo mukozi uzoba uri kuraca ejo nawe bazowucira abawe. Yarabibukije gukurikiza neza ingingo ya leta yo kubahiriza za metero 6 zisabwa ku mabarabara nayo ikaba iherana n'uko kwezi kwa myandagaro. Bibuke yuko isango ntarengwa ryo gukurikiza ya ngingo ya leta y'imetero 6 ku ruhande rw'ibarabara ari uku kwezi k'umunani. Abantu bose bategerezwa kwitunganya, bose bitunganye ku buryo ku kwezi k'umunani bijya bintu biba byaheze byose dutangure kuja mu bindi. Aho rero nkahamagarira abarongoye komine ko nicyo gikorwa naco bogishira mu vyihuta kugira uku kwezi k'umunani guhere ibyo bijya bintu byose byasubiye mu buryo. Nakenguruka cyane ko bavuze yuko amatongo ya komine bariko barayagaruza. Ujya mugambi wa leta nawo nyene nuwo gusubiza leta mu vyayo kuko ayo mabara makuru hajya ahantu hari haratanguye imizibukiro. Leta nayo rero isubizwe mu vyayo kugira ejo leta niyashaka kwagura amabarabara ntihazobe intambamyi izindi warabubatse barondera yindi mizibukiro kandi mizibukiro barayirose. Aha kandi nagira ngende nkebuye abantu bamwe bashaka gufata iki gikorwa bakagishiramwo politiki. Nta politiki irimwo. Abagenda bavuga ngo leta ngo irikirabomorera abantu. Leta ntirikirabomorera abantu. Leta irikizana ordre mu gihugu. Leta iriko ikuraho ibintu byose byatewe n'akajagari twaciyemo k'intambara. Tuvuze tuti 72 abantu barishwe, dushaka kumenya ukuri ku vyabaye. Dushaka ibyo byose bive mu nzira byose tumenye ukuri ku vyabaye 72 hama ibyo byose byatuzitiye bikatuboha muri bihe twaciyemo turi mu kajagari byose bive mu nzira tugende mu iterambere twese turi kumwe. Ni muri yo ntumbero rero ibyo bikorwa biriko birakogwamo. Nagira rero nkenguruke kandi ko yavuze yuko bariko bakora igitabo cy'imigambi ya komine. Naco ni igikorwa cyiza cyane kandi ntakekeranya yuko icyo gitabo cy'imigambi ya komine bariko barakora ko bagikoze bisunze ya migambi y'imyaka 10 ya leta kugira ivyo dukora mu makomine bibe byisunze ivy'igihugu cifuza. Na musitanteri wa komine Giheta yaratubwiye akamaro k'uwo munsi mukuru ndetse n'inyungu ubafitiye. Umunsi wo kwiginana, umunsi abavuka komine bahurira hamwe, mbere abari mu ntara za kure hafi no Gatumba bagahurira hamwe bakiginana bagasangira utwo bazanye
hanyuma mbere bakaganira ibijyanye n'iterambere, bakaganira ibibazo bahuye navyo, bageza mbere bagashikiza ivyiyumviro ingene ikomine yotera imbere kuruta kare. Ikomine yarongorwa kumbure abene igihugu ntamenye yuko birakorwa cane cane abene igihugu bakure, mbere nabo hafi utari hafi tegera uwo mutumba nyene utamenye biriko biraba. Ariko ubu abene igihugu barahura bakaganira, bakiginana, mbere bakanamenyana. Ni akanya mbere kugusuku gutuma ujya mwene gihugu kumva atakiba kuri uwo mutumba, atakiba muri iyo komine, kumbure kubera agiye gupagasa, yagiye mu bikorwa bitandukanye atari aho hantu, aho asubira ku ziko, agashika ku ziko akavugana n'abiwabo, akavugana na bene wabo, hanyuma gutyo bakaganira ivyerekeye iterambere, mbere akababaza n'ibibazo bafise kugira ngo ashobore gutanga cumu kubumwe mu iterambere ry'umutumba, mu iterambere ry'ikomine. Ni n'akaryo mbere ko gusangira ivyo baba barasaruye, ivyo baba barimbuye, ibintu byo bisangiwe, aho vy'ukuri mubona yuko abene gihugu abato canke abakuru bicara hasi. Mwabonye ko ata bintu vy'ikizungu biba birimwo, haba harimo kavukire. N'abene gihugu rero ngo uwo munsi ni mwiza cane kuko bahuza n'abavuka komine bakanasangira biyagira ivy'iterambere rya komine yabo. Mu by'ukuri jewe uyu munsi ico nyibutsa utwibutsa ikintu kinini cane. Ico twibutsa nuko twebwe basokuru baguma baducira umugani ukuntu bafatwa n'abakoroni. Hanyuma ubu rero uko tubibona uyu munsi mukuru w'amakomine batubwira umunsi w'umuganuro. Tuvuga umuganuro kuko jewe niko ndabibona. Umunsi w'umuganuro rero kera umwami agira uko basokuru babitubwira sivyo nabonye. Yarakoranya abantu tinimuzane imbuto zose, indya z'amoko yose turye tuganure. Hanyuma agacatanga intuze itegeko ryo guteragira imbuto. Nukuvuga uyu munsi twibutsa umuganuro kuko urabona twafunguye ibifungurwa by'amoko yose by'ikirundi. Byo bidufasha ko kumenya ko ikomine ari iwacu. Kuko ejo bundi musitanteri wamwumva ku ikomine ntiyaza ngo mwicarane, ntiyaza ngo mubonane. Umushikiranganje wewe yarindahiro kuba wona tumbera hari. None guhera no munsi n'umukuru w'igihugu araza akagusanga ku gatumba akakwereka ati genda uri muku iki giterwa giteruko kugira ugwize umwimbo ukoruko. Nico tubona rero twebwe ubu twishima byaturyoheye cyane. Hari abantu benshi bari babayeho batazi generale cyangwa batazi umushikiranganje ukuntu bibo bameze. Uraja ahantu ukibaza none baba baraduhetse, muraduteye iteka mwakoze kuri uwo munsi kuba mwageze hano. Kandi twabonye ibintu bya kera, twahora benshi tunena nk'ibintu by'amatuku bijya abantu bakeya, ni ibintu bya mbere bagaya, ariko twabonye n'abakuru ko badufashije uwo munsi biraturyoheye. Murakahora mudutembera mutwibuka, kandi ikindi mutugabiye twarosi barabara, twahora duca mu ibarabara rigoye haza imodoka iwacu zigashaye. Tworangiza tubabwira ko kuri uwo munsi kaba ari n'akaryo keza ko gushimira abitangira komine. Nk'uyu mukuru w'umutumba wa Muremera muri komine Giheta akaba tuyagiye ico yakoze kugira ngo bamushimire. Kumbure nanje nacumviyeho kuko kenshi hari aho usanga iyo umuntu ariko arakora ngira ngo abamubona nibo bihuta kubona ivyo ariko arakora. Mugabo jewe rimwe na rimwe nuko mu bikorwa njejwe nk'umukuru w'umutumba nuko mu bikorwa bimwe narashoye no gushinga urunani rw'abadandaza kugira ngo aho usanga abandi bahunga gutanga amakori n'amatagisi, mugabo abadandaza bose biyegeranirize amakori, hanyuma bongere bamenye yuko amatungo canke amakori n'amatagisi ari terambere rusangi bituvako bikongera bikatugarukako. Hanyuma kandi sivyo gusa nuko jewe keshi ndakoresha kwitanga ngashiramwe abanyambakumi abanyagacimbiri kugira ngo ingo zose dushe kuzikontora kandi tuzishire ku bikorwa by'iterambere. Ivyo rero bituma kenshi twebwe n'agasabuni komini duha vy'ukuri yo na karonse bajya batanu twese tujya hamwe tukagasabikanya. Hanyuma kandi ikindi mu bikorwa ntunganya jewe nkorera kuri planification y'amezi 3, turategura ibikorwa ku mutumba, hama amezi 3 aheze tukongera tukarimbura ivyo twakoze, bigatuma dushaka kubona nihe twagize intege nke, ni giki cyabitumye. Hama rero burya kenshi umuntu kwisuzuma nizo bituma abona aho yo kwinegura. Hama rero je mbona ibikorwa tumaze gukora ku mutumba sibike, novuga ko nashoboye no gufasha mu gutanguza umugambi w'ivuriro, hanyuma komine na leta baradushigikira. Jewe rero ikintu nyamukuru nuko natahuye ko
kuja hamwe nk'umurongozi w'umutumba hagati yanje n'abene gihugu ndongoye no kuja inama n'ingingo nivyo bituma umutumba wacu uguma uba uw'akarorero. Akaba ari no ngaha turangije ikiganiro cacu intwaro nziza naho butaha.